Ndabaramukije abariko bakurikira ibiganiro imbonesha kure ibashikiriza. Ukwezi kwandamukiza mu gihugu cy'u Burundi no mu gihugu cy'u Rwanda muri kahise kurimwo amatariki yabaye mabi kuko mu Burundi kuva kwigenekerezo rya 29 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe y'abanyeshuri 72 niho hatanguye ubwicanyi. Inama nshingamateka, nkenguzamateka n'ubutungane by'igihugu cy'u Burundi bimaze kwemeza ko ariho nyabwoko ryakorewe abahutu n'ivyaha bikorerwa izina kiremwa muntu crime contre l'humanité muri mu Gifaransa vyakorewe abahutu, abatutsi n'abatwa. Mu gihugu cy'u Rwanda naho kuva kwigenekerezo rya 6 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe y'abanyeshuri niho hatanguyeho nyabwoko ryakorewe abatutsi mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana yari kumwe na mugenzi we w'u Burundi Cipriano Ntaryamira bari bishwe barashwe mu ndege i Kanombe muri ico gihugu cy'u Rwanda. Iyo rero uko kwezi kwandamukiza kugeze canke ayo magenekerezo ageze ababuze ababo barabibuka muri ivyo bihugu vyompi bisanzwe bifise ivyo bihurirako ufatiye ku kahise kavyo uhereye ku bukoroni. Aha rero umuntu yo kwibaza iho nyabwoko ryabaye canke ubwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe y'abanyeshuri no mu gihumbi kimwe y'abanyeshuri mu Burundi no mu Rwanda birafitaniye isano canke ubudasa vyavuye kuki? Hoba hari abanyarwanda bari bafise uruhara mu vyabaye mu Burundi mu gihumbi kimwe y'abanyeshuri hoba hari abarundi bari bafise uruhara mu vyabaye mu Rwanda mu gihumbi kimwe y'abanyeshuri hari ivyerekana ko ivyabaye muri ivyo bihugu vyompi bishobora gusubira kuba mu Burundi canke mu Rwanda. Hoko gwiki kugira ngo ivyabaye mu gihumbi kimwe y'abanyeshuri mu Burundi no mu gihumbi kimwe y'abanyeshuri mu Rwanda ntibigasubire muri ivyo bihugu canke mu karere. Hari icigwa abarundi n'abanyarwanda bo bikuramwo. Kuri ivyo n'ibindi bibazo twatumiye umuhinga n'umushakashatsi mu bijanye na kahise kugira ngo bace hirya no hino bongere batange umuco kuraya n'ayandi makenga. Umutumire wa mbere rero ni Aloise Batungwanayo n'umushakashatsi mu bijanye na kahise akaba ariko agira ivyigwa vya doktora kuvyerekeye kahise ko kwibuka abahitanywe n'amahano akaba mbere ari umwe mu bakomiseri bagize umugwi Severe. Aloise Batungwanayo ndabaramukije ndabahaye n'ikaze. Amahoro cyane ndabashimiye ko mwantumiye kugira ngo dushobe gusangira ikiyago kuvyo maze gutora kuvya kahise k'intambara hano mu gihugu cacu no mu kano karere. Uwundi mutumire ni Professeur Evariste Ngayimpenda n'umuhinga akaba n'umigisha mu makaminuza icigwa kijanye na kahise. Professeur Ngayimpenda nawe bwenyene ndabaramukije ndabahaye n'ikaze. Ndabaramukije nkongera nkaramutsa n'Abatungwanayo turi kumwe muri iganiro nkaramutsa n'abacumviriza. Diomede Hategekimana ni je mfasha kuremesha kino kiganiro kaze mwebwe mwese muriko mugikurikira. Akabazo ka mbere rero reka nakerekeze kuri Professeur Ngayimpenda. Professeur, mu gihugu cy'u Rwanda iho nyabwoko ryakorewe abatutsi arabaye sagaseshwa rumuri none mu Burundi mu gihumbi kimwe y'abanyeshuri iho nyabwoko ryakorewe abahutu ryarabaye. Jewe kuvyo natohoje kuvyo nabandi imbere yanje batohoje hariho nka Jean Pierre Chrétien na Jacques Dupaquier hariho n'ibitabo bishikandwi vyakozwe n'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi kandi n'ibitabo nibaza umuntu yo kwizigira guko kimwe cyose cahagarikiwe n'umwigisha n'abigisha babiri kandi abigisha bazwi babigirana neza data wanje bafata umuhutu bafata n'umututsi. Hariho n'igitabo cerekana ivyabereye ivugizo muri komine ya Vugizo canditswe n'umunyevugizo yitwa Nova. Jewe ndafise ivyo nitohoreje kuva mu gihumbi kimwe na 1994. Urumva no mwaka nzoba turumije imyaka 30. Iyo nsomye rero raporo ya Severe ngasoma n'ivyo bikorwa bindi cyo kwa Nova
kibi bibi vyabo banyeshuri biba ivy'iwanje byo kwa Jean Pierre Chrétien na Dupaquier mu by'ukuri hariho aho bitandukaniye iyo ndiko ndasoma raporo ya CVR iravuga ngo ubwicanyi bw'72 ngo bwarateguwe n'intwaro ya Micombero mugabe iyo ntiguro uri kurasoma amaraporo kiretse ngira hari izindi raporo birimo ntarashikira birashoboka ntabyo mbona neza ariko usomye kwa Chrétien ugasoma kuri abanyeshuri cyane cyane wakoze ku ntara ya Bururi ugasoma ku ico gitabo ca Nova jewe nivyo nitohoreje mu by'ukuri ubwicanyi bw'72 kiretse nibanyereka ibindi bitandukanye n'ivyo maze kubona jewe nahari ko hategurwa ihonyabwoko ry'abatutsi bwicanyi butangura 72 mu Rumonge cyane cyane muvuze gutyo no kuvuga ko nta honyabwoko ry'abahutu ryabaye je nakubwiye hariho ivyemezo bikwiye uja mu Rumonge uji Nyanzarake uji Vyanda yuko bari ko bategura ihonyabwoko ry'abatutsi batangura kubica 72 cyane cyane mu Rumonge n'inkorokoro ya hagati ya Rumonge na Bujumbura ukaja Nyanzarake mu nyuma bihindukira nabi ubwo bwicanyi buhagaritswe ntuza abatwara abasirikare hamwe n'abajerere birara mu bahutu mu ntara zitandukanye zo mu Burundi ku buryo hishwa abahutu benshi cyane 72 cyane cyane mu njabwenge cyane cyane mu bari imbere y'abandi kuvuga abakozi ba leta abantu bisununuye mu two bakora kuba imbere y'abandi no kuvuga bisununuye mu itunga kuba imbere y'abandi n'abize amashuri ico gihe n'ubushomeri ntibwari bwazi bose bari bafise akazi haba mu gisirikare haba mu gisivile haba mu bihebe Imana hakaba benshi cyane bazize ubusa n'abari kuzira ico bakoze bikaba bitaciye mu manza gukuru urumva urubanza barakwagiriza hanyuma ukiregura ico ndi cabaye ico ndakizi nico gituma rero jewe ngira ntihabaye litoside kuko bahoneje kuvuga mu Kirundi ihonya ncabwenge uko niko novyita ntibahoneje ubwoko bahoneje njabwenge uko jewe niko ndabizi uko niko nabibonye muga mu nteguro hari hateguwe ihonyabwoko ry'abatutsi yego mwe mugira muti ntihabaye ihonyabwoko ahubwo habaye ihonya ncabwenge mbega none kuba ubu urwego rw'umukuru w'igihugu rutarashiraho gushika ubu iteko ryemeza ko habaye ihonyabwoko mwebwe nk'umuhinga mu bijana kahise muhereza iyihe nsiguro bon je yo nsiguro ntayo mfise guko sindi umuhanuzi wiwe sindi umushikiranganje wiwe mugabo nimba iyi severe yashikirije iyo raporo ari severe nzi abantu bari bavuganye iyarusha abagiye gusezeranira iyarusha siyo yari gufata ingingo ko habaye ihonyabwoko cyangwa hatabaye ihonyabwoko yari gutohoza hanyuma imaze gutohoza igashikiriza raporo cyane cyane mu nzira yo kunywanisha abarundi hanyuma bifatiye kuvyo batoye bagashobora guhamagara Nations Unies ikazana Commission Internationale d'Enquête kuko ingorane ni yahe ingorane nuko mu gihe ari ubwicanyi bwabaye hagati y'abarundi cyane cyane hagati y'abahutu n'abatutsi biragora ko bonyene baheza bakumvikana kuri ubwo bwicanyi n'ingene abakoze ivyo byaha babacira urubanza kuko ucumengo ni ibintu vya règlement de compte cumenga ni ibintu vy'uko ufise ubutegetsi agomba kubwishimikiza kugira ngo acinyize abashatse gucinyiza alors que iyo haza umugwi mpuzamakungu wa Nations Unies ubwa mbere bwo nirikuriwe kwemeza icaha c'ihonyabwoko kubera iki ari ubirekuriwe kubera ko mu vy'ukuri iyo mu gihugu habaye ihonyabwoko rikemezwa na Nations Unies ni naho n'abagize ihonyabwoko aho babaroye hose ibihugu byose biri muri Nations Unies bihamagariwe gufasha
gufata no gucira imanza abo bose babyagirijwe arico gituma urabona no mu Rwanda iryo honyabwoko ryemejwe na Nations Unies ryemejwe na leta y'u Rwanda gusa ari naco gituma ari uja muri Cameroon ari uja Tanzania ari uja muri Burkina Faso basaba ubutungane bw'ico gihugu bukamukurikirana ndiko ndaraba mu Burundi ariyo bizotera bija yoba yihenze je sinzi ko ariyo bizotera bija kubera iki bidaherayo kubera iki batogira enquête gusa bakerekana ati byo twabonye nibi ati mugabo ibindi biraturengeye isi gwacu urumva niba bazogira nibagira ati ni honyabwoko bazofata abo bashaka abandi basaba uri hanze ati mudukurikiranire mugabo ubundi bategerezwa gutanga raporo gushikiriza raporo muri Nations Unies bagaca basaba bagashiraho commission d'enquête internationale bagaca bashiraho na sentare mpuzamakungu kurya n'ahandi hose bigenda Yugoslavia byarabaye ku Rwanda byarabaye Nirambere byarabaye kubera iki byo mu Burundi bitosa n'ivyahandi mwavuze muti Severe siyo yari gufata ingingo yuko ari ihonyabwoko je uko nabisomye yarafashe ingingo canke yarerekanye umwihwezo wawe ndayica yavuze ati proclame ko ari ihonyabwoko ry'abahutu nama nshinga amateka nahihuza amateka nayicira nama nshinga amateka buno nyine ndayicariye atarahaguruka iba yavyemeje sinzi rero yuko Severe ikorana n'inama nshinga amateka sinzi ko bari babanje kugira inama yindi bakaza kutwereka ivyo bahejeje mu byantangaje birimo kandi ico gihe narabivuze kumbure Aloise batungwa yataje ngaha nk'umuvugizi wa Severe ariko ari mu bagize ujya mugwi ku rwego rw'igihugu arazavugira icyo bivuze ko nk'umwe mu bawugize ariko tukiri kuri mwebwe Professeur Ngayimpenda uno munsi hari abamaze kuvuga bati niho nyabwoko ryakorewe abahutu barashikuza iriga nta kundi vyogenda mu gihe bitagenze kurya iyarusha bari babihaririye mbega kubera iki iyarusha bari bavuze ati tubihe Nations Unies tubihe sentare mpuzamakungu kuko bari bazi ko bizobagora kumvikana hagati yabo ngira ndakubwira ikintu kimwe hari umuntu yitwa Jan van Eyck yaranditse ka article gatoyi hari hahandi avuga ati ingorane yo mu Burundi iyo president baye umututsi abahutu baca bigira abatutsi iyo president baye umuhutu abatutsi baca bigira abahutu rero iyo ubutegetsi buzoba buhengamiye n'ingingo zose zizohengamira aho nibaza ko nishuye ico kibazo cyane murakoze cyane reka tuje kwa Aloise batungwa nayo mu Burundi ihonyabwoko ryakorewe abahutu nkuko bivugwa mu 1972 nivyo Ngayimpenda avuze ati siho nyabwoko ryakorewe abahutu ahubwo niho nya ncabwenge ku bwawe nawe igihonya bwoko ryarabaye ryakorewe abahutu reka mbanze mvuge ku bijanye n'amategeko kuva mu mwaka wa 2003 Uburundi bwaremeje amategeko mpuzamakungu avuga ibijanye n'ihonyabwoko ibijanye n'ivyaha bikorwa mu ntambara ibijanye n'ivyaha bikorerwa hagati y'akazina muntu arivyo crime contre l'humanité no kuvuga ko uno musi mu gitabo mpanavyaha c'u Burundi harimwo kwe Uburundi bushobora guhana icaha c'ihonyabwoko no kuvuga ko Uburundi burabifitiye ububasha ndetse ni navyo bwasabwa n'amakungu uno musi ihonyabwoko ribaye mu Burundi abacamanza b'u Burundi bafise ububasha bahabwa n'amategeko y'ico gitabo mpanavyaha arico bita code penal kuvuga ko habayeho nyabwoko canke habaye ivyo bindi vyaha vyo mu ntambara canke bihohotera hagati y'akazina muntu umugwi Severe usomye itegeko ryaho barawusaba no kuvuga itegeko rirasaba uwo mugwi kudoma kurutoki ivyaha vyakozwe izina no kuvuga ko abakomiseri rero bakoze ico gikorwa bisunze amategeko y'u Burundi n'itegeko ribagenga nta kindi barengejeko hanyuma burya rero hariho urutonde rw'ingene Severe yakoze no kuvuga la methodologie Severe imaze kwegeranya ibintu vyinshi vyabaye muri 72 n'imbere yaho Severe yaciye hakazi abahinga batatu banonosoye ivy'amategeko harimwo abanyamahanga umunyamahanga umwe n'abandi barundi babiri biza amategeko
baca baraba ivyo bintu twabahaye reka ndababwire ko uno munsi gushika uno munsi tumaze kumviriza abantu barenga gato 1500 mu mugwi severe mu mugwi severe babimaze kubiraba n'ibitabo yavuze vyanditswe baca rero bakurikiza amategeko bafise baca baraba amategeko y'u Burundi ni naho nabibonye na je ndababwire ko ntavyo twari tuzi 72 u Burundi bwari bugikoresha igitabo mpanavyaha cyo mu 1942 cemeza neza ihonyabwoko ni ukuvuga mumve mu 42 twari tugitwagwa n'ababirigi mu gico gitabo gushika 72 75 cyari kigikora ni ukuvuga ko bakoreheje n'ico gitabo mpanavyaha cyonyene gusa kwemeza vyari bikwiye urumva nabahinga baca baduha icegeranyo kuko sinovuga ngo ni severe muga kubera ari bo yahaye ico gikorwa nibo bahavuye bavuga rero ivyo bintu hama twebwe muri severe baravyemeza baheza babishikiriza inama nshinga amateka na nkenguza amateka aho nari kiri kubijanye n'amategeko mwavuze muti mu Burundi ihonyabwoko ryakora abahutu ryarabaye kuko ni abo bahinga baravyemeje hama inzego ziravyakira ziravyemeza nsubira inyuma gatoya burya mu Rwanda ni kubera iki ihonyabwoko ryemejwe abantu ba mbere bagemeje n'abanyarwanda kuko nibo baheza bagahamagara izo nzego ngayimpenda yavuze umugwi mpuzamakungu atari leta none atari leta ibikoze mwumva byo gukorwa nande ni kuvuga no mu Burundi leta neza kwemeza izo hamagara umugwi mpuzamakungu kuko mu Rwanda iyo ubutegetsi bukomoka mu muryango FPR budahamagara ugo gwego mpuzamakungu ntigwari kuza mugabo baruhamagaye bavuga bati ingo murabe habayeho nyabwoko ndabivuga kuko jewe mu Rwanda ndajayo cyane mu gihe cyo kwibuka ndabivuga ko David turakorana n'abantu bajya bari muri rya shirahamwe yitwa ibuka no kuvuga ko ni leta ihamagara rero mu Burundi inyuma yo kwemezwa gushaka itegeko kwa kugwego nshinga rwa leta ko habayeho nyabwoko hadoca haza umugwi nawo mpuzamakungu nta makenga mufise kushobora kuzohinyuza ivyo mwavuze oya nta makenga na matoya kuko nagomba ndakubwire ko mu 1972 mu kwezi kw'icenda umushikiranganje wa mbere w'ababirigi kandi ububirigi muzi ko bukurikirana Burundi murazi sindi ngaruka kunuze yitwa Pierre Eikens shakwa nagisomye nabi yaranditse icegeranyo wenye navuga ati mu Burundi habayeho nyabwoko risumba iryo Hitler yakoze hama umushikiranganje w'imigenderanire arabivuga abanyamerika nabonye ni mushikiranganje w'imigenderanire aravyemeza hanyuma mu 1985 hariho agace paragraph yakozwe n'umugwi wa ONU nawo uremeza ko habayeho nyabwoko wo ntibavuze 72 gusa uvuga 65 n'72 aho nshatse kuvuga iki niba umunsi leta izohamagara abo umugwi mpuzamakungu barabi ivyo nyene bari barakoze n'abandi bahinga bo hanze n'ivyo abarundi bakoze hama bagaca baza rero bagaca bavuga ati twebwe turabonye ko ibi muvuga ari byo canke mwohinyanyura ngaha ariko tukiraho ngayimpenda yavuze ati siho nyabwoko ryabaye gushika uno munsi bijya bivugwa habaye ihonya ncabwenge oya na gatoya kuko ndazi ko abizi ugiye ivugizo reka dufate Makamba ukaja muri Bururi yose n'umunyagihugu asanzwe kuko ndabivuga ko hari abantu ndazi ko nabe nabizi hari abanyagihugu batazi no gusoma no kwandika bishwe aha mu Rumonge twigeze kuganira mu 2015 nuwa twari igipolisi i Bururi yambariye ati twebwe tumaze gushika mu Rumonge itariki zibiri mu kwezi kwa 5/72 twagiye dukuzako ikintu cyose cyitwa umuntu murumva ko ngaho taboravye ngo umuntu yize canke iki muri ico gihe rero si ihonya ncabwenge oya ni ihonya bwoko kuko ugiye kubiraba hari n'ivyigwa severe maze gukora
uravye nk'ibururi yaramaze kuraba abantu bagandaguye 72 hafi gice mu bihumbi 440 bagandaguwe ibururi mu ntara ya Bururi y'uno munsi hafi 50% n'abantu batari barize murumva ko bataraba iyo cyabwenge baraba mugabo aho ndababwire neza muri abo ibihumbi 440 harimwo abatutsi bagera ku 195 canke 8 no kuvuga ko ihonyabwoko ryarabaye si ihonya ncabwenge harimwo abatutsi none bangana gutyo iryo bari ihonyabwoko ryakorewe abahutu kandi harimwo abatutsi nico gituma umugwi Severe wavuze ko habayeho ivyaha bihohotera agateka kazina muntu ku batutsi kuko baragandaguwe nabo ibitigiri bamaze kuvyerekana urumva nko mu Rumonge barashika hafi ntibashika neza mugabo baba amajana 290 mumva ko atabantu baki bisha vitwa no kunya no mu Rwanda hari abahutu bagandaguwe mugabo bikito ko ari ihonyabwoko ryakorewe abatutsi yego cyane tukiraho nyene turi ku kijanye n'urwego ushingwa ntwaro rwa leta gushika ubu umukuru w'igihugu atarashiraho itegeko ryemeza iryo honyabwoko mbega nk'umushakashatsi mwebwe mubona habuze kugira ngo umukuru w'igihugu abe atarashirako itegeko ryemeza ko habaye honyabwoko gushika ubu mpava ntanga inyishu nk'iyo umwigisha yatanze Ngayimpenda ariko mpava nongera ko akandi kantu mu ntango za ruhuhuma uno mwaka hari umenyesha makuru yamubagije ati mbega none ko mwavuze ko mu Burundi ugiye kuraba neza atabahutu n'abatutsi babaho ati uravye ibintu vy'ubuhinga kubera tuzi neza ubwoko icari gisigura ati coba arico gituma mutabemera icegeranyo ca Severe ni namashinga amateka kivuga ko habayeho nyabwoko ry'abahutu ico kibazo ndakibuka neza umumenyesha makuru yitwa Claude Nkurunziza yakimubagije inyishu yatanze iragaragara sindi umuvugizi wiwe muga kubera bivuze nk'abashakashatsi turabikoresha nk'abacukuzi yavuze yasubiyemo kabiri yavuze ati ninde yababariye ko kirya cegeranyo ntacemeye yabisubiyemo kabiri nibaza ko iyo nyishu sindiko ndayetebeza muga yavuze ati ninde yababariye ko kirya cegeranyo ntacemeye muga cyayongera ko avuga ati jewe sinkeneye ko umugwi Severe nzanira ibice bike nugende ukore vyose nukuvuga kuva mu 1885 gushika mu 2008 hamunzanire raporo nanje mpeze mfata ingingo muvuze gutyo no kuvuga ko ndiko mvuga ivyo umukuru w'igihugu yavuze nibaza ko aho yarivumereye ku bwanyu none avuze gutyo uwo vuga yuko yoba yashatse kubona ko umugwi Severe wihuse kuvuga ko ariho nyabwoko ataragera yoba yihenze oya sinovuga ko ariko yavuze ahubwo yavuze ati ibi ndabibonye ibindi navyo twabatumye kuko hari ibindi batarashikako no kuvuga Severe hari ibindi batarakorako nturakora ku 88 nturakora ku 91 nturakora ku 93 gushika mu 2008 uheze ukore nkuko wakoze muri iyo myaka kuva mu 1985 gushika mu 1973 reka muri ako kantu cyenda kababwira ko erega Severe muri bijya bitabo ngibe abifise uremeza neza ko umaze kwita izina ivyaha vyakozwe n'abamissionari b'abakatolika imbere yuko abantu ze baza ivyaha vyakozwe n'abadagi ivyaha vyakozwe n'ababirigi ivyaha vyakozwe mu 61 bagandagura umushikirangoma wa mbere kwa Gasore ivyaha vyakorewe abo bita abasendikaliste mu Kamenge mu 62 ivyaha vyakozwe kuri Musenyeri Gihimbare Gabriel ivyaha vyakozwe mu 65 n'ivyaha vyakozwe mu 69 n'ivyaha vyakozwe mu 71 ivyo vyose umugwi Severe maze kuvyita izina muga kubera abantu bababajwe n'uwo mwaka wa 72 umenga ibintu vyose kahise ku Burundi ni 1972 muga murumva ko amazina no kuvuga qualification mu gifaransa ivyo bintu mu Severe muri iki cegeranyo mbona Ngayimpenda afise birimwo ariko rero Ngayimpenda yavuze ati mugwi Severe siho wari gufata ingingo hari abandi bari babijejwe mbega nk'uri mu mugwi Severe naho utawuvugira mugabo
urimwo avuze yuko atari wowe bari gufata ingingo ngaho ukivuga kwiki amasezerano y'Arusha ngenda bivuge nk'umuntu nagenda bikurikirana sinagiyeyo amasezerano y'Arusha ku bantu batabizi uno munsi amasezerano y'Arusha ntasa amasezerano ni bwirizwa nagomba ndababwire ko ari bwirizwa ryashizwe kw'igikumu itariki 27 ukwezi kw'icumi mu bihumbi 2000 no kuvuga ryaragiye ririgwa mu nama nshinga amateka ivyo ndazi ko ngayimpenda bizi hanyuma gizwe muri amashinga amateka barishira umukuru w'igihugu ico gihe yari Petero Buyoya arishira kw'igikumu nk'itegeko nibaza ko ngaho ntihenze no kuvuga ko umukuru w'igihugu yashize igikumu ku itegeko riba ribaye itegeko mu yandi mategeko iryo tegeko rero ribaye itegeko mu yandi mategeko uno munsi ryahavuye ryinjira mu ibwirizwa nshingiro nukuvuga rero aha ndiko sigura igituma nukuvuga ko rero iryo tegeko ryagiye mu ibwirizwa nshingiro hama umugwi severe ukavugwa muri iryo tegeko bagaca bashiraho uwo mugwi severe wisunze ibwirizwa nshingiro nukuvuga ko umugwi severe wakoze ivyo bikorwa wakurikije amategeko y'u Burundi kanatsinda mu Burundi hari incabwenge z'abajejwe amategeko nta muntu numwe ndabivuga ari ngaha naba nihenza cyampenyuza gushika no munsi kuva itegeko rya severe itariki 15 z'ukwa gatanu mu 2014 rijaho nta muntu numwe yigeze agitwarira muri sentare nkuru ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro none ni kubera iki wabona ko severe yo bitabifitiye ububasha abo bantu batigeze bitwara muri sentare nkuru ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro bavuge bati iri tegeko rirarenga ibwirizwa nshingiro abanyamategeko bazogitangira inyishu ariko turacari kuri kijya kibazo nyene cihonya bwoko Evariste Ngayimpenda yavuze ati ni ihonya ncabwenge yasiguye arerekana igituma ari ihonya ncabwenge nawe ubwira uti ni ihonya bwoko uretse bijya wavuze vya hariya muri commune Vugizo ikindi cerekana yuko yari ihonya bwoko kirahari gushika ego ikindi kivyerekana burya iyo habaye ivyaha mwe n'ivyo bifise ingaruka ikindi kivyerekana nuko imiryango y'abo bantu benshi batari barize aho ngenda babwire ko mu 72 abakenyezi benshi cyane benshi gose bari abantu batize imiryango y'abo bantu rero no kuvuga abakenyezi babo abana babo basigaye baritirirwa ivyo vyabo base bishwe mu bisanzwe iyo rikaba ihonya ncabwenge bari kuzigandagura abandi bakabareka uko bakabaho mugabo bagumye bakurikiranwa batotezwa kuko ivyo ndazi ko abirondeye abantu bose benshi bamaze kwirondera nagenda bamaze kubikorako ico ni kindi cya kabiri cerekana ko barondera ahanini ubwoko ariko rero ngoma ndababwire ko ukuye ko ariho nyabwoko hariho nabandi bace babandanya batotezwa ni bande abaganwa nabo babandanije batotezwa kuko mu vyibuke Micombero abivuga ubwa mbere yavuze ko ari ndizeye yazanye abacangiro gutembagaza ubutegetsi abaganwa rero benshi babandanije batotezwa ku buryo bamwe kugira ngo bashobore kubaho vyabaye ngombwa ko baja kwita abatutsi kugira ngo bashobore kubaho abandi barahunga mu gihe batari n'abahutu kandi batari n'abatutsi ego mugabo ahanini ihonyabwoko ni ihonyabwoko 72 ryakorewe abahutu kuko ibi vyemeza mvuza abahutu apana ncabwenge iyo mvuza abahutu n'incabwenge bazirimwo ibi vyemeza namaze kuvuga birimwo biragaragara haba Bururi Rumonge Rutana Makamba aho niho maze kubona nanibagiye na cyane mu Kirundo aho hari abantu b'abanyagihugu batari banatunze bagandaguwe none Aloise Batungwa nayo uno munsi abavuga yuko atahonya bwoko ryakorewe abahutu mu Burundi kubwa Aloise Batungwa nayo no gushikuza ngoma ndababwira ikintu kimwe gushika uno munsi jewe ndamaze kuja mu manama menshi araba ivyo bintu guhera mu mwaka w'ibihumbi 2003 uno munsi ugiye mu Budagi
murazi ko habayeho nyabwoko ry'abayahudi. Yahudi. Hariho abantu bitwa abanazi kandi bariho bagwiriye henshi, barakubwira ko iryo nyabwoko ritabaye. Mu Rwanda nibaza ko musoma na mwebwe, hariho abantu barakubwira bati harabaye ubwicanyi, mugabo iho nyabwoko ryakozwe na Kagame. Rero nico gituma iyo habaye amategeko haba itegeko rihana umuntu ashaka gusubiramwo ivyo biba vyarabaye, canke umuntu abihakana. Ko hari haba bihakana ni ibintu bisanzwe cyane, nabahaye urorero aho iho nyabwoko ryagiye riraba. Abadagi inyuma y'imyaka 120 niho bahavuye bemera ko bagize iho nyabwoko ku baherero n'abanama ryabaye muri Namibia mu mwaka w'1904. Ivyo rero nimutangare, ni ibintu bisanzwe cyane. Reka tugaruke kwa Professeur Evariste Ngayimpenda, muraba ihonyabwoko ryabaye mu gihugu cy'u Rwanda, mukaraba n'ihonyabwoko ryabaye. Banzureke duhagarare kuri ibi twari tukiriko. Ego Aloyize yavuze ko haraba impfuvyi n'abapfakazi babandanije bahohoterwa basahurwa ivyabo. Ivyo ndabizi, naravyanditse kandi narabitohoje, ivyo vyarabaye. Mugabo tugihagaze aho nyene, naho ari ibintu bibabaje, ico nico cambere cerekana ko itariho nyabwoko. Kuko ubonye ubwoko nk'uko tract 72 zabivuga, bavuga ngo ninda iri munda mu ifomole, uko niko vyavugwa. Ndaja kubishikako je kugira anyemeze neza ko ryariho nyabwoko ry'abahutu. Je nabivuze kuva kera, naravuze yuko severe metodologie irafata atariyo. Uko babaye bagitangura akazi bavuga ngo reka duhere ku bwicanyi bw'72 ngo guko ngo ababibonye bariko barahona, bariko barasaza. Ivyo vyari ivyo. Mugabo sinibaza yuko babonye iby'72 batanga ababonye iby'65 cyangwa babonye iby'69 byabaye imbere yaho. Ibi bintu by'72 ntushobora kubitandukanya n'ibyabaye imbere yabyo. Ndazi yuko bakoresheje amadokima menshi cyane, barafise abakozi batari bake, bararonse umwanya, bararonse uburyo. Nagomba ntume Aloyize agenda arabe, genda muri archive z'Ibubanza arabe yuko umuburugumestre bita Kibuye mu 1964 izina ryiwe ndaryibagiye, iri Kibuye ryari itazirana umugabo abakera Kibuye bararize. Namuramuwe Cubwa agenda arabe ivyo bavuga n'ivyo bakora mu gihe ca 64 aha muri za Buganda na Gihanga. Mwebwe kugira mu bimenye mwabitohoje gute? Nta wogenda hariya no musi yosanga ivyavugwa ico gihe canke nyuma yaho no musi niko yegagenda bisomaho vyanditse ugira ko je ntari mu 64 ko ntari bwagere guca ubwenge. Nabibonye mu raporo aho biri gushikaho bakoresha n'uruganda rwo gukora ngo bigwanisho ngo vyo kugwanya abatutsi. Kaba bavuga ngo umwami ngo bavuga ngo afise abasoda ngo 4,000 ngo none ngo bazohangara abahutu ngo miliyoni 2. Gushikaho baciye hose bavuga ngo Kayibanda n'umugabo yikuye ko abatutsi. Gushikaho yukibuye bamukuye bavuye bamukura mu burugumestre. Aja ni Kongo kurondera abantu bo muri security bo mu gisoda baza kumufasha kugwanya abatutsi ahereye ku banyarwanda 64 nyene. Tukiri kuri ico si ubwa mbere mukivuze hano mu kiganiro giheruka twabatumiye mwaramuvuze. Inyuma yaho ntegerezwa kubivuga guko nivyo bidushikanira 72. Inyuma yaho umwe mu basigwa w'iyo miryango yaravuze ati bipfuza Professeur Ngayimpenda ku bintu yavuze harimo ivyo yavuze atari mu kuri kumburengera mu misiza uramunyereka uwo muntu azenda mwereke ko ari ukuri. Yego guko Kibuye jewe ntawe nabonye, ntawe narinzi. Cubwa nawe nabonye ntawe narinzi. Uranyereka uwo musigwa wiwe aze ndamwereke ko jewe ntariko ndashikutsa. Murakoze cyane tubandanye n'ikiganiro. Urumva
64 mu kwicenda mirerekana avuye i Rwanda azana inteko gutera Burundi uhereye ikabarori baza bahiga abatutsi 65 vyo vyongira abatari bake barabizi mugabo ndikibuza yuko iyi severe nyene ivuga yuko isasikwa ry'abatutsi Bugarama ni Busangana ngo vyavuye kuko ngo bari bisha abategetsi bagombye kugira kudeta umwami urashyikivuga ya biraha yego mwe mugashika biraha tuzingurwe turabi biraha niho nabisomye nagomba biri muri resume yanyu neko atarije nayanditse bavuga ko ubwicanyi bw'65 abahutu bagiye kwica abatutsi aho hantu hegeye kuvuga kubera bababwiwe ngo umwami yashatse kugandagurwa n'abatutsi none ko atari byo mwanditse ndaha sivyo vyanditse aha iga niyo ngorane yanyu nibaza ko ariko vyanditse none ushaka uvuga ko ntazi gusoma nibaduha umwanya muto yitubira abaho vyanditse nibaduha umwanya muto yitubira umwanya wo kubirondera kubisoma yoba muremure niyo ngorane nyine ya severe turabona ivyo abantu bavuze muga ntiwigera ubona ikibazo severe yabajije ku buryo rero uwo muntu bavugishije ntumenya ko hari ikibazo yasimvye ntumenya ko hari ikibazo yishuye atabajijwe kubera ivyo severe yabajije ntiwigera ubibona none jewe ndazi yuko mfatiye kuri Chrétien na Jipaki n'abashakashatsi bazwi mfatiye kuri za memoire z'abantu ndwi nakubwiye ko zahagarikiwe n'abantu babiri mfatiye ku byo nitohorije wenyine hariho amatracti 72 yahamagarira kumara abatutsi baravuga amakomande y'intu z'imipanga baravuga abantu bari bajejwe kubitunganya kuva Inyanzarake ukaza Kigwena ukaza Rumonge ukaza za Mugara amanama bagirishije jewe ivyo sinzi ko severe yabibonye nuko itabibonye gose ndigira mbona ici bivugako mpereze kukantu kamwe ikete mpasha yanditse itariki 14 z'ukwezi kwindwi 72 mpasha yasinye nk'umunyamabanga mukuru wa Parti Populaire du Burundi iryo kete narikuye muri raporo ya severe mugabo severe ngaha mu byo yandika uwo mpasha nusubira kumubona mu batunganije ico gitero cyo gusasika abatutsi yandikira secrétaire général wa yiwa ya Dizabeba araha kopi ibihugu vyose byo muri yo yiwa na ONU araha kopi les organismes internationaux zose mpasha yemanga neza yuko aravuga ati nsoma iryungane ati devant une telle situation abanza kwerekana yuko wa utubamye barenganywa kuva kera kandi intumbero y'iryo kete nugusaba gucigikirwa no gufashwa aravuga ati après avoir enregistré tous les événements malheureux pour les Hutus depuis novembre 60 à 70 arazitonde kagashika kuri ndwi nka ya matariki ntuze yamyavuga naje mpejeje kuvuga agaca avuga ati aha nandi ngira nsoma ivyo yanditse wenyine devant une telle situation de fait il a été fondé le Parti Populaire du Burundi PPB parti qui a déclenché unyumvirize neza parti qui a déclenché l'insurrection populaire du 29 avril 1972 et qui entend poursuivre jusqu'au renversement total de toutes les structures fascistes, oligarchiques, féodales et néocoloniales existantes au Burundi. Ndahejeje. Iri ryungane, iri kete, ntaco risana n'ibyabaye mu Burundi gushika guhera itariki 29 y'ukwezi kwa kane. Batungwa nayo yavuze ati abaye arakorera ku cegeranyo cy'Ibururi kandi vyavuze nibaza ndiko je niga mu Rutovu kiya gitigiri yavuze c'abantu bapfuye nibaza ko bishoboka mugabo yavuze ati harimwo mu byo twatohoje umenga numvise abatutsi babashika nk'ijana uvuze gutyo utavuze ingene bapfuye naho bapfiriye nta kintu buvuze aba benshi mu Rumonge hasasitswe
abategetsi bangahe ku munsi umwe uzi nuko abategetsi muri 72 bari bakiri bake cyane siho byahe siho ifurufumbi yahereye none ibi byose navuze by'ukuri byari ko bitegura ihonyabwoko ry'abahutu kimwibaza gutyo none ryari ko bitegwa ihonyabwoko ry'abatutsi zitract navuze zarabisigura neza zanditse ngaha zandikiwe i Tanzania sabatutsi bagiye kuzandikisha sabatutsi bagiye kuriha amahera yo kuzandikisha sabatutsi bazikwiragiza mu Burundi imipanga yaje mu gihugu sabatutsi bayiguze sabatutsi bayitanga none mpave ukundi no bisigura niko ihonyabwoko ry'abatutsi yego yarateshejwe gusa nukuvuga habaye ihonyabwoko rirateshwa ry'abatutsi haca haba incabwenge ku ruhande rw'abahutu je uko ndabizi uko nabitohoje uko nabisomye nuko ndindiriye gusoma ibya severe byose uko njya ndabona ibice iyo duhuye batungurana ndamubwira nterega ivyo bitabo mwanditse mwabyandikiye twebwe bishira habona tubibone tubone ivyo mwakoze urumva baje baratuzatsurira muri aya manama bagirisha nibashire ngahe bitabo turabe neza kuko birimo amakenga menshi cyane yavuze kuri umukuru wa severe emwe mbaye ndagutuma kubijanye uko ndamwarikira mbaye ndagutuma oya mbaye ndagutuma kubijanye n'ingene bakora igikorwa cabo mwavuze yuko uko babikora atari ko bateza kubikora methodology hari nshobora mwavuze ati uko ndavyumva siko bateza kubikora yavuze abishura ku kijanye nuko umugwi mpuzamakungu uzoza inyuma yo kuvyemeza kwa leta y'u Burundi ko habaye ihonyabwoko ryakorewe abahutu mwebwe mwari mwavuze ati no wari gutangura kuza mugaca aravuga ati no mu Rwanda abo bagiye kuza leta yo nyine imaze kuvyemeza coco mukivuga kwiki mbe uwo mugwi uzobuje gukora iki none mu Rwanda wari baje gukora iki mu Rwanda sinene byagenze mugabo bamaze kuvuga ati ihonyabwoko ryarabaye uwo mugwi uzobuje gukora iki ndaheza mbandanye ngaraza kwishura je ku kijanye n'ihonyabwoko ryabaye mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'iryabaye hano mu Burundi ku bwanyu Evariste Ngayimpenda hariho isano canke hariho ubudasa byose birashoboka hashobora kuba isano ririho ndabizi n'ubudasa burashoboka kandi nabwo nyene buriho isano mu bisigura gute isano nuko ubwa mbere u Burundi n'u Rwanda bwakoronijwe n'ibihugu bimwe bwa mbere bwakoronijwe n'Ubudagi hanyuma Ubudagi bubisa ababirigi kandi n'u Rwanda n'u Burundi byatwagwa n'umuguverineri umwe ico ni cambere ca kabiri amacakubiri ababirigi bazanye mu Burundi niyo bazanye no mu Rwanda ariko icagiye kubitandukanya byagiye gutandukanywa aho ngeza n'ibintu bibiri icambere nuko mu Burundi hari abahutu hakaba abatutsi hakaba n'abaganwa mu Rwanda nta baganwa bariyo ku buryo rero abaganwa n'abatwa naho nyene bariyo abatwa nibaza ko bari hose kandi abatwa mu bya politike nta ruhara runini mu byagiye birashikira ibi bihugu nta ruhara runini bagize ku buryo rero abaganwa basa nk'uko sinzi ngire no kivuga mu Kirundi nka une force de stabilisation na cyane cyane ko ari bo batwara byaragorana gutuma abahutu n'abatutsi bashamirana kandi hejuru hariho abaganwa kandi ahanini aribo bafise n'ubutegetsi gushikaho mu myaka ya 200 ababirigi bateba bakavuga ngo ivyaro byose naho mu Burundi hari abaganwa ngo n'abaganwa n'abatutsi kugira vyorohe gutuma abahutu n'abatutsi bashamirana kugira ngo uko bateranya abahutu n'abatutsi mu Rwanda kuba ariko bateranya abahutu n'abatutsi mu Burundi kugira biborohere icya kabiri nibaza catandukanije Burundi n'u Rwanda ni uruhara rwa Ecclesia Gatolika mvuga uruhara rwa Ecclesia Gatolika kubera niyo yari ikomeye ico gihe n'ubu ni igikomeye naho kumbura atari cyo kimwe n'ahambere mu Rwanda
Musenyeri Gross yarahagarariye Ecclesia Gatolika yarafashije cyane mu guteranya abahutu n'abatutsi. Groze ari mu Burundi. Oya si classe ntuzi Perodin. Musenyeri Perodin murambabarira. Ariko ngaha Musenyeri Gross yamye afasha ubwami ashikiye ubwami kandi ivyo bintu byo guteranya abahutu n'abatutsi ntiyigeze abishigikira na gatoya. Ca gatatu novuga mugabo vyasa n'ivyaheze nuko 59 baciye bazana umusirikare umuntu colonel yitwa Logiste uguheraheza ico bise la revolution hutu. Ngaha mu Burundi kubera izo mvu zibiri natanze imishamirano yaratevye cyane kuko baje gushamirana inyuma y'ukwikukira naho nyene bibanza cyane mu majambo imbere yuko bija mu migere, ariko kubera hose hari abahutu hakaba n'abatutsi kandi bakoronijwe n'igihugu kimwe, amacakubiri yabibwe yabaye amwe kandi abibwa mu gihe kimwe kandi abibwa na bamwe. Ivyagiye kuba rero mu nyuma y'ukwikukira urabona hamaze kuba ubwicanyi bwo 59 mu gihugu cy'u Rwanda ngaha ntibwari bwahabe kandi nta n'imigambwe yari hagaze ku bwoko cyane ntiyari bwatsimbatare. Hariho abanyarwanda benshi b'abatutsi baciye bahungira ngaha mu Burundi nkuko bahungiye Kongo, nkuko bahungiye Uganda, nkuko bahungiye ni Tanzania. Mugabo gusa ngaha byarasutse icuka kibi mu gihugu kubera n'abatutsi bari bahungiye mu gihugu kirimo abatutsi kikabamwo n'abahutu. Kumbure abatutsi babibonamwo ati ibi bishikiye abatutsi bo mu Rwanda ejo biradushikira. Abari nabo bakagira ati nivyadushikira tuzoja hamwe n'abatutsi bo mu Rwanda. Abahutu bakagira ati abatutsi bavuye mu Rwanda baje gukomeza abatutsi bo mu Burundi badusanze iwacu turatewe. Aho niho novuga yuko bifitaniye isano n'ubudasa. Hanyuma mu nyuma nuko mu Rwanda hagumye hategeka abahutu kandi bemanga yuko utegetse buteza kwishimikiza amoko. Mu Burundi hategeka abatutsi naho kumbure bashira imbere inyungu zabi wabo ntibemanga yuko bategerezwa gutsimbataza intwaro y'ubwoko nko mu Rwanda, kuko urazi ko mu Rwanda bahavuye bagashiraho n'ivyo bita makota ethnike kandi bikaba vyanditse. Professor Ngayimpenda turi kuri ico kibazo nyene none mu 2022 ubwicanyi canke ihonyabwoko bivanye umwe mwavyise ngo ryabaye ihonya cabwenge ivyabaye 2022 mu Burundi n'ihonyabwoko ryabaye mu gihugu cy'u Rwanda, hoba hariho abarundi hose bagiye babigiramwo uruhara canke abanyarwanda hompi bagiye babigiramwo uruhara? Ivyo ntibishobora kubura, none ko mu Burundi hama hariho abanyarwanda, mu Rwanda hakama hariho abarundi. Kandi noneho urumva ufatiye ku ngorane zagiye zirashikira Burundi, hari abanyarwanda benshi abarundi bagiye barahungira mu Rwanda. N'umugambwe cyangwa umuhari wa mbere uharanira ubwoko bw'abahutu wahereye mu Rwanda witwa Parde Hutu. Hanyuma mu nyuma barabayeyo bariga, bamwe barafatwa na nabi. Usomye igitabo cyane ntibazonkiza urabibona neza. Kuko naho yari intwara y'abahutu babwira bati namwe mutahi wanyu murahafise. Rero ko uyu canguriya yoba hari ico yafashije cyangwa yagiyemwo n'ibintu bishoboka bisanzwe kandi nibaza yuko no kuba byabaye cyo kimwe no mu Burundi ko umunyarwanda yari ngaha hari iki n'ikindi yagiyemwo cerekeye amacakubiri n'ibintu bisanzwe cyane. Murakoze cyane, nibutse ariko badukurika ko turi kumwe n'abatumire babiri. Uwa mbere ni Professor Evariste Ngayimpenda n'umuhinga akaba n'umwigisha mu kaminuza mu bijanye n'ivyakahise. Turi kumwe kandi na Aloise Batungwanayo umushakashatsi mu bijanye n'akahise nyene ariko agira ivyigwa vyiwe vya doctora ku kahise ko kwibuka abayitanywe n'amahano. Akaba mbere
ari umwe mu bakomiseri bagize umugwi Severe. Turabandanya na kino kiganiro Evariste Ngayimpenda nk'umuhinga mu byakahise, umwigisha muri kaminuza, mu byo mwarondeye, mu byo mwabonye mwashakashatse, muramaze kubona nk'amazina y'abantu mubona muti mu 72 hariho abanyarwanda banaka babigizemo uruhara, canke mu 94 hariho abarundi banaka babigizemo uruhara? Muri nta mazina ndabona, ntayo ndabona. Hanyuma ihonyabwoko ry'abatutsi bo mu Rwanda sindarigira ku bushakashatsi, mugabo uravye uko vyanakurikiye n'ingwano yari ngaha mu Burundi mu 1993, hakaba hari abantu bahungiyeyo, ntivyo ntangaza yuko abarimo. Murakoze cyane. Aloise Batungwa nayo turi kuri ako kabazo nyene kajanye n'isano hamwe n'ubudasa ku bijanye ihonyabwoko canke ubwicanyi bwabaye 72 hamwe n'ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda. Hari isano mwebwe mubona canke hari ubudasa mwoba mubona uretse ibyo yavuze Professeur Ngayimpenda, nyimba ataco mufise mubona ko yavuze uko mwebwe mutabibona? Ugiye kubiraba ugasoma ibitabo byanditswe ku Burundi, ugasoma n'ibitabo byanditswe ku Rwanda, isano ni nini cyane kure niyo n'ubudasa. Ubwa mbere isano yarivuze rya mbere, mugana niryo nagomba mpere kuko yarivuze nk'ubwa gatatu. Isano rya mbere nuko abamissionnaire b'abakatolika guhera mu mpera z'umwaka w'igihumbi 1890 baje mu Burundi no mu Rwanda, bagaca mu mice abarundi n'abanyarwanda. Iyo mice imbere yaho itigera ivugwa, ako nakahise kanditswe. Burya rero ihonyabwoko rya mbere ritegurirwa mu guca imice abantu, kuko bicana bari mu mice. Rero uruhara rwa mbere rwakozwe n'abamissionnaire, nibo baje bavuga ko mu Burundi no mu Rwanda hari abahutu, abatutsi, abatwa n'abahima. Ivyo ni bitabo vyanditse. Rero guca mu mice abo bantu batari bwigere bicana nk'uko, kuko ibitabo bimaze kwandikwa ni byinshi, nta na hamwe twigeze tubona abahutu n'abatutsi bicana. Abaganwa baratera abandi, rimwe na rimwe n'imiryango yarahonye, nk'abavubikiro barahonye, canke abenengwe barahonye. Mugabo nta na rimwe twigeze tubona abatutsi batera abahutu cyangwa abatutsi ngo batera abahutu. Ivyo ntavyo twigeze tubona. Mugabo ababirigi bamaze nako abamissionnaire bamaze kuza, bari barungitswe n'urya mugabo yitwa Cardinal Ravigeri, hajya bakunze kwitirira Prince Ravigeri, nibo baciye baza rero guca imice abantu. Iyo mice imaze kwicana naho tubona ko ariwo ntandaro ya mbere. Abantu bagira kabiri baje gukomeza ubwo bwicanyi bwagiye kuba mu nyuma, n'ababirigi baje gushira mu ngiro ya mice abamissionnaire bakoresha. Kuko mu myaka 20 na 30 baciye bafata babahutu bose barabakura mu ntwaro. Umuntu maze kumukura mu ntwaro ubumutesheje agaciro kandi bumushavuje, ategeza kuzorondera kubugarukako uko bigenda kose. Umugwi novuga nti ivyo rero vyarabaye mu gihe twagomba guca twikukira, twisubiza ntaye kwikukira. Ababirigi babonye ko atakundi bashegeshejwe n'abarusiya na Conseil de sécurité, bahavuye barondera abo bosigarana ubutegetsi. Mu Burundi babagije abantu bakumiriwe muri politique, novuga bita inkehwa muri politique, baca basanga n'abahima. Niho baciye bashaka gushiraho gutegura Ntiruhwama Yohani. Ntiruhwama Yohani yari umunyamabanga wa Musenyeri Groz. Musenyeri nawe uwo Groz yari musenyeri mukuru wa Kiliziya Katolika. Mu Rwanda baravye baca basanga nkuko Ngayimpenda bivuze, umugwi wakumiriwe muri politique n'abahutu. Baca bavuga bati dukeneye rero ko dushiraho umuhutu mu Rwanda, baca bategura Kayibanda. Abo bagiye gutegurirwa mu Bubiligi, amashuri bagiye kubateguramwo arazwi, twabibonye. Rero nkuko yabivuze mu Rwanda nta baganwa bariyo, mugana hatabaganwa bariyo. Intwaro ya cyami mu Rwanda ntiyari intwaro, ntibavuga ko ari abatutsi, bavuga ko ari intwaro
y'abanyiginya nibo twohava dufata cyo kimwe n'abaganwa. Igitandukanye rero hagati y'u Burundi n'u Rwanda ni itandukanirizo nuko mu Burundi mu ngoma y'u Burundi wasangayo abo uno munsi bita abahutu no kuvuga abahanza abashubi abajiji n'abandi. Mu Rwanda imbere yuko abazungu baza intwaro ya cyami yari igizwe gusa n'abanyiginya. Abo banyiginya n'umunsi n'abatutsi nta bahutu bari barimo. N'abahutu bari barimo bari bafite ibintu bikeya. Nuko rero igihe Burundi n'u Rwanda bugiye kurondera kwikukira abazungu baciye bahindura barabo boshira ku butegetsi. Murazi ko abazungu burya bama bashigikiye abantu badafise ingufu kugira ngo bazogume bavuga ko babakingiye bagume bumvikana. Mu Burundi rero bari bashatse gushiraho Ntiruhwama Jean kuko bavuga ko ari bakumiriwe bahima bakumiriwe. Mu Rwanda barabishoboye. Mu Burundi yabisiguye neza kubera intwaro kuva na kera yari isangiwe hagati y'abahutu n'abatutsi. Hama hariho umuhuza yitwa umwami abantu batabona ko ari umuhutu cyangwa n'umututsi. Kubona rero Rwagasore yaciye ajya kwisonga ry'umugambwe Iprona. Abahutu n'abatutsi barabona ko atakamaro ko kugira ubwicanyi. Naho hariho abahutu batari banezerewe. Rero mu Rwanda babishoboye barirukana iyo ngoma ya cyami y'abanyiginya. Na Rwanda bari ku mwami yaciye ahungira mu Burundi. Abantu benshi babizi. Yitwa niba ntibeshe yitwa Kigeri. Ahungiye mu Burundi ahungana n'abandi batutsi benshi b'abanyarwanda kuva 1959. Baca bashikira mu Burundi. Mu Burundi bashitseyo ikintu ca mbere babwira abarundi na cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi bababwira bati mutikuye ko abo bahutu twebwe duhunza abahutu mu Rwanda mutaravye neza abahutu bazobamara. Hacaba ikintu cy'ubwoba mu Burundi bw'aba biyeta abatutsi ko abahutu bazobamara. Aho biriko biraza mu myaka 60-61 biriko biraduga buke buke. Ni ryasana ngo ndababwire. Mu Burundi abanyarwanda bamaze kuhungirayo bakaronka indaro bashitse bafatwa neza. Wavuga uti mbega gufata neza umuntu ni gute? Bashitse babaha akazi. Ntibabahaye akazi gasanzwe gusa. Ukuye ko n'ahandi hose baratanze akazi mu bindi bihugu n'abahutu bahunze barabahaye akazi mu bindi bihugu. Mugabe ikirengeje ko mu Burundi nuko babashinze umutekano. Hariho abanyarwanda amazina yaho hariho kandi azina ntuze yarashaka kuza ntabihakana ko twarababonye twasanze barabasoda n'abajandarume mu gisoda cy'u Burundi. No kuvuga bagejeje umutekano abanyarwanda. Ico rero ni ikintu gikomeye cyane. Rero 72 hageze muga ncangaruka ni bisanzwe ko igisoda nico kiri kwisonga mu bwicanyi bw'aba 72 mu nyabwoko. Ivyo nta muntu umwe bihakana kuko intwaro yari igisoda aba nibo bari bahagarikiye. No kuvuga ko ico gisoda arico cyateguye kigashira mu ngiro ihonyabwoko n'ubwicanyi abanyarwanda bari barimo. Amazina ariho. Muramaze kubona hari murafise naho yanditse. Amazina ariho no mu basivili ariho. Nsinje kuyavugira ngaha mugabo hariho abantu tuzi neza batanze amakamyo aribo baseha abahutu bariko baricwa. Nukuvuga ko bagize mu ruhara mu vyaba 72. Neza cyane nico bakora. Sinje kubivugira ngaha mugabo mu bushakashatsi mumaze gukora ngaho impenda yavuze ko tarabikora ku bushakashatsi mugabo iki cegeranya gifise ndazi ko amazina menshi arimo. Nk'uwogenda ibukemba akarondera reka ndabivuge ko yari n'umukuru wa Severe yabivuze si cyo nja kunyegeza uwitwa Antoine Nyaruhirira yatwara ijya station y'uburimyi ibukemba. Baramuvuga cyane hariya mu Rutana ko ari we yagira mariste ari nawe yatanga ibikoresho byo kwica abantu. Kandi era Munyarwanda. Yari umunyarwanda mbere ndetse umuhungu wiwe gushika mu 2015 cyangwa na 16 yari mu buserukizi bw'u Rwanda ngaho i Burundi yitwa Nyaruhirira. No kuvuga akona karero kamwe ndakavuze kuko karamaze kuvugwa kenshi n'umukuru atwara Severe. Urumva aho biranditse n'uja kuraba birimo. Aho mvuze umugabo andi mazina ariho.
ico ni kimwe. ariko none wowe kwibaza ko abo bantu bari bahinduye ubwene gihugu bakaba abarundi nkuko bishika ugasanga hari abanyarwanda no musi bakiri mu Burundi bitwa abarundi mugabo mamuko y'abari mu Rwanda canke n'abarundi bari mu Rwanda no musi barabaye abanyarwanda mamuko y'abari mu Burundi barahinduye ubwene gihugu. Jewe vyamaze gutoza kandi bifise n'inyandiko y'umukuru w'igihugu mu Micombero mu gushimira abo banyarwanda ico bakoze yaciye atanga ubwene gihugu bw'ikivunga mu 1974 inyuma yaho aho rero ngira nce nsubira inyuma nje mu 1965 umuntu yagandaguye Ngendandumwe Petero umushikirangoma wa mbere n'umunyarwanda yitwa Muyenzi Gonzalve ariko ari yatuma ndagishikako mugurumva n'umunyarwanda ni kweri kibatuma umunyarwanda nta barundi bari gushobora kumbabarire nta barundi bari gushobora kumwica mugabo batumye umunyarwanda mbega inkoho yakoresheje yayikuye he yayihawe n'umuhungu yitwa Butera umuhungu wa François Rukeba yaba hajya mu Ngagara impande ya yashuri bita Saint Albert ubu ryarafuditse ryari ishuri HCR yubakiye impunzi z'abanyarwanda uwo François Rukeba yatwara umuhari ugwanya leta y'u Rwanda uri ngaha witwa APLR Armée Patriotique de Libération du Rwanda iyo nkoho yishe Ngendandumwe yavuye mu nkoho uwo muhari wari ufise none ni kubera iki inkoho yo kwica umushikirangoma yego umushikirangoma wa mbere ico gihe yari cyo kumwe n'umukuru w'igihugu no musi kuko niwe yatogwa n'abanyagihugu umva inkoho yo kumwica itanzwe n'umuhari ni nkuko sivyo byabaye ni nkuko twari gufata mu 1999 inkoho ivuye muri CNDD-FDD igaca yica umukuru w'igihugu none wo havu bitandukanye ivyo bintu ariko aho turi 1965 2022 naho ndiko ndakwereka ko biriko biraza mu 1965 nyene igihe uwo mushikirangoma agandagurwa ku itariki ya 15/0 niho yagandaguwe mu 1965 François Rukeba n'izindi mpunzi z'abanyarwanda urumva ni wa muhari bari kumwe n'abarundi batari bake bari mu ibaba ryitwa Casablanca mu kugira imyerekano yabaye yatanguye isaha 10 yo kwiyamiriza Ngendandumwe none abanyarwanda b'impunzi baja kwiyamiriza umushikirangoma wa mbere gute ngo yashinze leta batemera ndiwumva ko ari bya bintu twari ko turavuga ko birimo aho nshatse kukwereka ko bahereye bagihunga mu Burundi bagihungira mu Burundi nako barabandanya urumva kwigandagurwa ry'umushikirangoma hama n'72 nakubariye ko dufise amazina menshi yanditse ngira nce nduga mu 1994 mvuye mu ruhara rw'abarundi nabo bagize mu mvuye mu 1972 abahutu benshi bahungiye mu Rwanda kuko yari intwaro y'abahutu hajya umuntu kenshi ngo banakore ko umuntu ahungiraho yiyumvamo ni kubera ko nuko abatutsi bahungiye aho biyumva nko mu Burundi neza cyane bahungiye mu Rwanda hanyuma jewe narakoreye mu Rwanda kuva mu 2003 gushika mu 2008 narumenyesha makuru ngaha mugabo ku kwezi nama nja kuraba bijanye niho nyabwoko ryabaye mu Rwanda no kuvuga ko ndahazi natembereye mu gihugu cyose urukiko gacaca rwaragize urutonde rw'abahutu b'abarundi ruri mu Rwanda je naragwisomeye ubu abo barundi bamwe jewe nzi bari ngaha ubwo rukiko rwagiriza ko bagize uruhara mu ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda mu 1994 ndetse n'icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu no munsi Kagame aherutse kuvuga ko muri bimwe bituma Burundi n'u Rwanda batumvikana ari uko u Rwanda rwasavye abo bantu bagize ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda ha mu Burundi ngo bwoba butatanga abo bantu mwumve rero ko ihonyabwoko ry'u Burundi n'ihonyabwoko ryo mu Rwanda bifitaniye isano rikomeye ku buryo je mvuga nti iyo ibi bintu bikaba vyarizwe neza bigakingirwa nta wuzi ko ihonyabwoko mu Rwanda ryari gushika ibyabaye mu Burundi 72 vyigwa
gitorerwa umuti hakiri kare ni ikibazo sinemeje ntawe uzi ko bitari gushika kuko iyo ukuri kumaze kuboneka ibintu biraheza bigafatirwa. Turabandanya na kino kiganiro Evariste Ngayimpenda, mbega hoba hari ivyerekana ko ivyabaye muri ivyo bihugu vyompi twavuze bibiri Uburundi n'u Rwanda muri ico gihe twavuze, hoba hari ibimenyetso vyerekana ko ivyabaye vyosubira kuba muri ivyo bihugu? Ko ibyabaye bishobora gusubira kuba biva ku bintu byinshi, birava ku kugene ibihugu biriko biritwara, n'abirongoye bariko baritwara, n'ababibamwo bariko baritwara, na cyo no kwita environnement. Ariko ico no kumenyesha coco mu gihe inzego zidakomeye ngo zikingira abanyagihugu, mu gihe amategeko adakurikizwa, mu gihe ubutungane budakomeye muri ivyo bihugu vyose ari bibiri, ahariho hose harya inkozi z'ikibi ku isi mu bihugu byose ziriho. Batinya iki? Batinya ubutungane, batinya itegeko. Nico gituma aho itegeko rikomeye, aho ubutungane bukomeye, ubwicanyi buragabanuka. Haje uruhagarara umengo nta butegetsi buhari, cyangwa ubutegetsi bugakingira ikibaba bamwe bugatoteza abandi, ubwicanyi buca bwimonogoza. bivuze no musi mu Burundi birahari ndabishikako. Narumvirije mwiriyinga abanyarwanda ariko bibuka ihonyabwoko ryabaye 1994, baravuze yuko hari amanketo harabagirisha, hari uvuga ati jewe ibyo nakoze nta sindabirogereta, ni bapfe kunkura mu munyororo gusa. Ntiyavuze ingene bangana mugabo bariho. Hariho agira bati narayobye simbona ingene ibyo bintu byanshikiye, Imana ibindi nde sinzo bisubire. Mugabo aho nundi agira ati n'ubu nyene ntibye kuronka karyo. Mugabo iyo hariho intwaro nzima, iyo hariho amategeko kandi agakurikizwa, hakaba n'ubucamanza n'inzego z'umutekano atawuzegamiye, ivyo ntibiheza ngo bisubire. Ariko iyo bitari uko birashoboka. Nk'ubu urumva urabona ha mu Burundi hamaze iminsi urukurukuru rw'imipanga itangwa. Turakeneye kandi turasabye yuko intwaro yo duhumuriza, kuko abantu babivuga uko bishakiye. Ariko uduhumuriza bati ivyo sivyo, nibihuha, cyangwa iyo mipanga niyaje gutema mu myonga gufasha abarimyi, tworyama tugasinzira. Ariko mu gihe atansiguro itomo ibonetse, ubona mu Kirundi bavuga ngo magukanzira huruza ugahunga, ucugira ubwoba. Rero muri make ko bisubira cyangwa bidasubira, jewe sindi umupfumu. Mugabe ico no kubwira coco, harya igihugu kiragirwa n'amategeko, kiragirwa n'ubutungane, kikaragirwa n'intwaro nziza, kikaragirwa n'inzego zijejwe umutekano na administration ziri neutre professionnel, zifata abantu cyo kimwe. Mu gihe muri ivyo bayigitirigana, harashika byinshi, harashika corruption, harashika n'ubwicanyi. Nico gituma harya mu bihugu byose byo kwisi, si mu Burundi gusa kandi si no mu Rwanda gusa, hama hariho de mécanisme de veille. Haya bagira bati akabi urakamirira kure, guko kararanda gata. Ubona hoko gwiki ufatiye ku cigwa abarundi canke abanyarwanda bokura ku vyabaye, hoko gwiki kugira ngo ivyakabaye ntibigasubire? Icambere na mbere kandi nico nari ndindiriye muri severe, ariko zico ndiko ndabona nuko akahise ku Burundi ko kwandikwa neza, ntituzoshobora kumenya ibyabaye byose, ivyo ntibikunda. Ariko ibyabaye bikandikwa neza kandi bigasigurwa neza. Nk'uno munsi naryohewe cyane, batungwa nayambwiye yuko batanguye kugira recensement y'abantu bapfuye 72 umenga nuko wambwiye. Yatanze n'akarorero kabo batoye Bururi. Nivyo nagumye nsaba kuva kera. Aho kuja kwimba ahantu mutazi uwo bahambye, guko baya abantu mu kubahamba ugira babanza guhamagara abanyagihugu ngo murabe tugira tubahambe. Henshi ntibabahamba mu ijoro, ntibabahamba babanyegeje. Kubera iki batahera ku iyo recensement, hanyuma bakaja
kuzura kuzura mu binogo bafise aho bafatiye nk'ubu ko mbona ahandi aho babikora hariho igikoresho bakoresha citwa protocole de Minnesota barakwereka neza metodology ukoresha mu kuzura abantu gupima imyaka ibiziga bimaze ibintu nk'ivyo ngaha urabona bafata amasuka n'abanyagihugu kujya tubazi none batandukanije gute ikiziga cirindwi na kabiri n'ico 1993 cyane ico mu 2005 cyane 15 honyine umaze kugira kurya birangora cyane kugira ngo nk'ubu nsoma ngaha mu gitabo hariho tableau yerekana igitigiri c'ibinogumira n'amajana 2 n'ibindi nibiziga bakuyeyo none wewe kugira wubahuke kwandika ngo aba nabo 72 ubuhereye je ushaka ndavyemere gute ubuhinga bakoresheje n'ubwaye rero icambere nukwereka ukuri abarundi tukigisha ukuri kumwe kwatohojwe pana ko umwe yigisha ivyo nyina yamubwiye ivyo se wabo yamubwiye ivyo aho atemberera bamubwira niryo se mu rya mbere hanyuma irya kabiri nugutunganya igihugu ku buryo atawandya wangura ku buryo ubutungane bwiganza ku buryo intwari ikorera bose ku buryo inzego zose za leta administration inzego z'umutekano zikorera bose hanyuma tubonetse tukadusabikanya nandi yo bitameze uko ingorane ntiyama ari iho nyabwoko gusa indyane zizana inzira nyinshi zirazana n'intara n'ivyo zirazana na moko zirazana amadini zirazana no kudasabikanya neza itunga ry'igihugu rero ushaka amahoro utunganya neza igihugu kubijanye nuko muri ivyo bihugu vyompi hariho bamwe usanga bafise uruhara mu vyabaye no mu kindi gihugu gucyo nyene ko ari ivyo bihugu bibiri cyo musaba ko hobi kugira ivyo ntivyo bisubiye ivyo biragoye ko none erega turabana hajya ibihugu bibana ni kurya kwingozi bana iyo mu mihani wanyu hari ababanyi banyu biragoye ko icoshika iwanyu ababanyi batokigiramwe uruhara haba mu gutabara cyangwa mu gutuma ibintu biyangara mu gukokeza kuko turabana kandi iyo mu bisanzwe ibihugu bibana bigiranira n'imigenderanire ico gusa umuntu yo kwipfuza nuko iyo migenderanire yoba myiza n'ahandi kwiyumvira ko hari ikintu kibi cyangwa ciza coshika mu Rwanda dufitana imigenderanire kigashika Kongo dufitana imigenderanire kigashika Tanzania dufite imigenderanire hanyuma ico kintu ntikigira ingaruka na ntoyi ku kindi gihugu kibanye nk'Uburundi ivyo biragoye kwiyumvira murakoze cyane Professor Evariste Ngayimpenda Aloise Batungwa nayo turi kuri ico kibazo nyene tuko turasozera n'ikiganiro muraba aho bariho ibimenyetso byerekana ko ivyabaye mu bihugu vyose twavuze ko byo subira kuba ibimenyetso biriho cyane yavuze ati ntituba bapfumu mugabo ibimenyetso biragaragara ngo ndabahakararo kambere mu bihumbi 2015 hano mu Burundi haba ishirango mpuzamakungu ONU haba bamwe mu banyepolitiki mu Burundi baravuze ko hagiye kuba ihonyabwoko ritegurwa n'ubutegetsi bwari ho ico gihe burongwe na Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Kagame yaravuze wenyene ati sinzokwemera ko mu Burundi haba ihonyabwoko ry'abatutsi nzajya ibujumbura kubuza ihonyabwoko murumva ko bishobora kuba vyamaze kuvuga n'abarundi bamwe umukuru w'igihugu cyo mu Rwanda aravuga ko azozi bujumbura ico ni ca mbere cerekana ko bishobora kuba ni kuba ko bari baronse amakuru yuko rigari bari baronse amakuru icya kabiri cerekana ko ibi vyabaye mu Burundi no mu Rwanda bishobora gusubira kugaruka nuko kwagirizanya uno munsi ariho kwagirizanya icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu mu Rwanda ati twarasavye abagize ihonyabwoko mu 1994 bari mu Burundi baranse kubaduha bisigura iki n'imigenderanire atari myiza baguma bavuga bati hari abagize ihonyabwoko ngahi wacu bigayagayira mu Burundi ariko n'abaronyi barasaba abo mwagumye muvuga ko bagize uruhara mu ihonyabwoko yo 2022 ntibarayisaba mu Rwanda bisabwa
na leta biciye mu bushikiranganji bw'imigenderanire uno munsi urwego nshingwantwaro Conseil des ministres ntiragira ikivuze kuri iryo nyabwoko ntawe uvuga ko batoba barabisa ko ntibaragira icyo bavuze kumbere bazobisaba birashoboka urumva rero ko haki kwagirizanya mudufitiye abantu batumaze namwe icyo kintu kirashobora gutuma bigaruka uno munsi nyene nta mayinga abiri aheze canke iyinga rimwe ya mahonyabwoko yaba mu Rwanda no mu Burundi yamaze kuja muri Kongo muti gute abantu begereye ubutegetsi mu Rwanda bavuga ko abasoda b'abarundi bagiye muri Kongo gufasha abasoda ba Kongo guhonya abatutsi bo muri Kongo murumva bigeze ubu byavuye muri bihugu ubu byagiye mu gihugu cya gatatu kandi ivyo ni bishasha no kuvuga ko niba bagiye kubafasha igihe vyoba igihonya bwoko ry'abatutsi ubutegetsi bwo mu Rwanda rivuga muri Kongo rikaba bavuga ko igihonya bwoko ryagizwe n'abarundi n'abakongomani byamaze kuba amahonya bwoko yo muri kano karere ivyo ntitubidehe birashobora kuba igihe uburundi n'u Rwanda butifashe neza muri icyo gihe ariko ni umwikeko canke nivyo kuko abarundi baragiye muri Kongo ivyo mvuze nibi erega nivyo yagiye kuvuga mwigisha Ngayimpenda iyo umwikeko umuntu amaze kuwemera kubera ubwoba afise kubera ivyakahise aca yitegurira kuri uwo mwikeko bisigura ko uno munsi kuko arabivuga sindi umuvugizi wiwe turabisoma Kagame aremeza neza na hirya yejo yarabivuze ko ahubwo atumva abantu bataja gufasha ujya muhari M23 wiganjemwo abatutsi kugira ngo wigwanire nukuvuga ko yemanga kubufasha nukuvuga ko agiye gufasha abatutsi bene wabo iyo amaze kuvuga ko agiye gufasha abatutsi bene wabo ubutegetsi bw'u Burundi bukabugiye gufasha igihugu ca Kongo uwo muhari uri kuragwanya nukuvuga ko uno munsi bariko bagwanya uwo muhari muga no kuvuga ko abo basoda b'abarundi bariko baragwana bashobora no kurasa abasoda b'abanyarwanda none muri Kongo naho ko muvuze muti hari abatutsi n'abahutu bariyo neza cyane abahutu bariyo b'abakongomani reka ndabahakariro ko umuhutu ari mu ishirahamwe ryitwa Pole Institute ni ishirahamwe rikora ibintu bijeje gukinga amatati yitwa Onesphore Sematumba ndabivuga kuko jewe muri iryo shirahamwe ni ishirahamwe rimeze nka Senape ry'I Burundi rikora ibintu nka Senape numva ko ari izi bariyo je turavugana bafise ni na association y'abahutu b'abakongomani yemewe uko nyene ni ukuvuga ko bariyo kandi barazwi mugo no munsi w'igitangaje mu bageramiwe naho bavuga ururimi rw'ikinyarwanda abo ntibageramiwe ego turabandanya Louise Batungwa nayo noneho kugwiki kugira ngo ivyo vyabaye mu Burundi no mu Rwanda mu myaka twavuze ntibigasubire muri ivyo bihugu no mu karere muhejeje kuvuga ikigwa abarundi n'abanyarwanda boronka bokura mu vyabaye co bikiye ubwa mbere na mbere mu Kirundi baravuga bati uja mu kibiri utazi ugacinkona utazi aba umwanditsi nawe w'umwongereza yavuze ati aba bantu bose batazi kahise kabo bazogasubiramo reka tubanze tumenye amateka y'igihugu c'u Burundi turabe mbega abarundi nibihe vyabaranze vyiza nitugume tuvuga ivyabaranze gusa bibi ivyo bintu vyabaranze vyiza tubirate tubifatire ko biduhe kubana neza uno musi ni kwa kwandika neza ni ibintu bibiri kwandika neza akahise ku Burundi no kukigisha neza kuko ibi bintu turiko turavuga uno musi uno mwigisha arigisha ibyakahise sinibaza ko bavyigisha no kuvuga ko abarundi no musi bagizwe n'ugwaruka ari benshi ibi bintu bavyumva muri bene wabo niba ari abatutsi bakabibwa n'abatutsi niba ari abahutu bakabibwa n'abahutu nta kuri rero turaronka ngo kwigishwe neza tubanze tumenye uko kuri hanyuma kwigishwa ico ni cyambere cya kabiri yavuze ubutungane je mugano no bicamwe imicibiri hakwiye ubwa mbere na mbere ubutungane iyo tuvuze ubutungane mu gifaransa bavyita justice sociale ubutungane ni kwa gufata ya migwi itahora ibonana neza kuyifata cyo kimwe shatse kuvuga igihugu
abahutu n'abatutsi n'abatwa bakagira novuga nti bakagira amahigwe amwe yo kugabura itunga ry'igihugu. Ico kintu kirakomeye gose. Ivyo vyitwa justice sociale cyangwa ubutungane. Icya kabiri ni ubucamanza. Kuko ubutungane si amategeko. Oya, ubutungane nibija mu vyigwa vy'imibano sociology niki. Mugabo hagaca rero ubucamanza bwiza. Kuko no munsi mu Burundi ndabivuze mbasubiyemo n'ivyo abategetsi bo hejuru bavuga nta bucamanza bwiza dufise no munsi. Mu Rwanda na ndaza kwa nagoma ntangwe mu Burundi. Igituma mpereye mu Burundi ni kubera iki? Jewe nagiye ndasoma ibintu byose vyagiye biraba. Dukunze kwagiriza ngo ababirigi uno munsi dukunze kuvuga ngo abanyarwanda canke iki. Abantu bose mu bihugu byose abantu iyo bumvikana nta muntu abacamwe. Ntibikunda kabisa. Niba mu Burundi twaricanye hagati y'abahutu n'abatutsi, niba abahutu barisha abatutsi, niba abatutsi barisha abahutu, bagaca bavuga ngo u Rwanda canke ababirigi canke abamisiyonari, ubwa mbere nambe tubifise mu ruhara. Abadagi mu kuronka inguvu mu Burundi, ndiko ndasigura siko ndiko ndavuga kahise, mu kuronka inguvu mu Burundi basanze hari abantu bariko baragwanya umwami. Sabadagi badanye maconco na Kirima. Oya, abo bari basanzwe bariho, abadagi babasangaho baca babaha inguvu. Iyo batabasangaho nta uzi ko Burundi butari kumera nka Ethiopia bukirukana abadagi ntibubwigere bukolonizwa. Rero reka tubanze twumvikane twebwe tugire umubano mwiza hagati yacu. No mu Rwanda nibibuko. Kuko no munsi ndabivuga ndavyemanga je ndamaze gukorerayo abari ko nakoreye nk'umushakashatsi kandi nk'umumenyesha makuru. Iyo bariko baravuga amabi yabaye mu Rwanda bayahera mu 1990. Nta yandi babigisha. Namwe mu 59 ntibayigisha. Namwe y'inyuma ntibayigisha. None akahise kabi ku Rwanda gahera ngaha. Mbega abumva ko bakorewe amabi imbere y'icyo gihe bo baranezerewe. No kuvuga kahise kataramera neza. Hanyuma iyo bariko baribuka abatutsi bagandaguwe bagiriweho nyabwoko. Mbega abahutu ko nabo bishwe kuko bizwi ndabivuze nabikoreye ko abahutu bishwe bazira ko ari abahutu. Ivyo ndabizi. Nabikoreye ko ndafise wumva nakoreye mu ntara zose ndumesha makuru. Hanyuma binananditswe no kwandikwa noneho. None abo bobo mwumva hari bwa butungane bariko baragirirwa. Ariko baracishamo ko ari abahutu bishwe bazira ko bakingiye abatutsi nabo nyine barabibuka. Ubu bari mu cunamo cy'imyaka y'imisi jana. Abo bantu ntibibukwa. Kuko igihe bagira rujya gwibutso igisozi abahutu ntibariyo. Ba Agathe Uwiringiyimana n'umuhutu kazi yari mu mushikiranganje wa mbere arafisa hahambwe ibisigarira byo ntibiri haje igisozi. Kuko igisozi niho hari ibisigarira by'abatutsi bagiriho nyabwoko. Rero abo bantu batariko baragirirwa ubwo butungane hari kibazo. Uno munsi kwenda nzi mu Rwanda hariho ikigo cyitwa Farge. Fond yo gufasha aba rescapés du génocide. Ico kigo amwe mu mahera ajamwo nayatangwa n'abahutu. Kugira nje gufasha aba rescapés abacitse ku icumu gihonyabwoko y'abatutsi nuko abatutsi gusa. Mbega abo bana nabo batariko barafashwa b'abahutu kuko bariho. Ntimwumva ko haragahaze. Rero novuga nti ubutungane hama n'ubucamanza mu bari ku butegetsi no munsi muri mu rwego rw'igihugu mu Rwanda baciye mu ntambara kuko baragwanya. Iyo umuntu agwanye ntarasa hejuru ntibahanywe. Ivyo rero naho nshatse kubivuga. Rero kugira ngo tuvyirinde hari gihe nibaza nti mbega muri kano karere ko kagizwe n'injyane hagati y'abahutu n'abatutsi mu Burundi no mu Rwanda naha muri Kongo ha muri Kivu. Hari gihe mpa nibaza nti mbega asho umuntu yogira umugwi mpuza bihugu ujejwe kurondera ukuri kuri ivyo bintu. Nkuko mu Burundi uri kuraba, nkuko muri Gacaca wabaye, muri Kongo barabushinze ntaco bashitseko. Nkibaza nti mbega uwo ni wo muti kugira ngo ba bantu bagirizanya baheze batangwe baheze bahanwe canke basabe ikigongwe.
ico ni cambere icya kabiri cyane cyane ko bari mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ego mbega nta mugwi wo kurondera ukuri mpuza bihugu bitatu woba ico ni cambere icya kabiri ivyo bihugu nibaganire Havyarimana kiriho bafitanye imigenderanire mibi cyane na Micombero yaravuga ati dutegereza kuvugana ambari bagatsa nta Micombero agirana imigenderanire mibi ndabizi ko bagirana imigenderanire mibi ndaco bandaye ego me ndabizi kuko ndafise aho vyanditse yavuze ati ariko na myiza barigeze kwigiranya yaje mu nyuma kubera Ubufaransa buje kubafasha yavuze ati erega naho twankana tuzoguma duhana imbibe ico nico mvuze gusa kuri Havyarimana ico kintu kirakomeye none umubanyi umwanku nzomushira hehe ko Uburundi butazokwigera buva impande y'u Rwanda ngo habe urundi rubibe abantu rero iyo muhana rubibe mutegerezwa kumvikana simvuze gukundana kumvikana kugira ngo abanyagihugu bobo agateka kabo kubahirizwe uno munsi hariho agateka k'abarundi n'abanyarwanda bamwe katubahirije kubera iki mperutse Muyinga aho abantu bavuga bati ega abana bacu bari hajya hakurya ntitugishobora no kuvugana no mu Rwanda nuko iyo bashaka kuvugana kubera amatelefone ntagicamwo barinda kujya mu yindi ntara kuya bavugane murumva ko abategetsi ntibumvikana mugabo abanyagihugu bo hajya kenshi ntacyo bapfa nta narimo ntacyo bapfa rero harakwiye ko ivyo bihugu baganira bashiraho politike nziza ishingiye kuri bwa butungane n'ubucamanza hanyuma baganire no kuri ako kahise basangiye uno munsi uri kuratahura gushika uno munsi tutararondera kumenya neza ingene umukuru w'igihugu yagandaguriwe mu Rwanda n'abashikiranganje babiri Uburundi bukaba butaratohoza butarasaba nyuma y'imyaka 30 ndabivuze kuko ndabizi ntiburasaba mbega ntitworondera uwo muco umunyamabanga mukuru wa leta aherutse kuvuga ko bariko baraba ko leta yogihereza ikibazo umuryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo hakorwa amatohoza habazwe ku bijanye n'urupfu rwa Ntaryamira nibaza kwico aho ivunikiye yorima muga n'imyaka 30 mumva ku myaka 30 umuntu abantu bo kwisonga ry'igihugu bagandaguwe imyaka 30 irafise ikisigura rero je mu majambo make nagomba sabe ko ivyo bihugu vyoraba ingene bishiraho inzego ziraba ivyo bintu kugira ngo ibi bintu vyama bihuza mu migenderanire y'ibihugu bihuza abahutu n'abatutsi bakajyana biranduranwe n'imizi kandi birashoboka mu Burundi no mu Rwanda no muri Kongo no mu karere bumvikanye ivyo bintu ntibize bisubire kugaruka murakoze cyane ningaha rero dusozereye kino kiganiro cari cyashimikiye kwihonyabwoko mu Burundi inama nshinga amateka nkinuza amateka n'ubutungane vyemeje ko vyabaye mu 1972 hamwe n'ihonyabwoko ryabaye mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 1994 mwumvise ivyo abatumire babiri twari kumwe mu kiganiro bashikirije umwe akaba yamenyesheje ko ivyabaye mu Burundi atari ihonyabwoko ahubwo ryabaye ihonya ncabwenge uyu nawe akaba yamenyesheje ko ivyabaye byari ihonyabwoko ryakorewe abahutu mwakurikiranye ivyo bashikirije n'ingene babisiguye bakaba rero batanze n'intumbero kugira ngo ivyabaye ntibigasubire mu gihugu cy'u Burundi canke mu gihugu cy'u Rwanda eka mbere no mu karere abo batumire rero wa mbere akaba yari Professeur Evariste Ngayimpenda ni umuhinga akaba n'umwigisha mu makaminuza ibijanye n'akahise Professeur Ngayimpenda ndabakengurukiye ko mwitavye ubutumire ndawukengurukiye nanje kuba wantumiye hanyuma ni wantumira nzogaruka ngakengurukira uwo twasangiye ikiganiro hamwe n'abazocumviriza uwundi mutumire yari Aloise Batungwa nayo n'umushakashatsi mu bijanye n'akahise akaba ariko agira ivyigwa vyiwe vya doctorat ku vyerekeye akahise ko kwibuka abahitanywe n'amahano akaba mbere hari umwe mu bagize umugwi severe jeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Aloise Batungwa nayo namwebwe ndabakengurukiye ko mwitavye ubutumire Jabayiteka ko mwantumiye kugira ngo nshobore gusangira ivyo maze kutohoza gucukura ku bijanye n'amahano yabaye muri bino bihugu vyacu nkaba nakengurukiye kandi n'umwigisha twasangiye ikiyago
murakoze cyane Diomede Hategekimana nariko mfasha kuremesha kino kiganiro ndangije ndabifuriza kuroranirwa no kubandanya muryoherwa n'ibiganiro imbonesha kure yanyu ibashikiriza murakoze abafite politiki gahise Gerageza turiko turagwanya bose bakoze intambara Gerageza turiko turagwanya ijana kubera cyoco barekeraho Gerageza turiko turagwanya ijana kubera cyoco barekeraho Gerageza turiko turagwanya